Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kugarukana ni ko ariko aravugwa mu gisata ca politike. Ni amakuru kandi tuza kugarukana ni ko ariko aravugwa mu bihangange bikomeye cane biri ku butegetsi, aho nikete tuza kugaruka ko ritangaje cane. Murano makuru muraza kumvirizamwo ivy'ibihangange mu nzego zose z'igihugu, mu gisirikari, mu gipolisi, mu bashinga amateka, mu makenguza amateka ndetse no mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ngibiriko biraba mu butegetsi bwa Ndayishimiye birafise imizi mu vyabaye mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, aho mu myaka iheze ubutegetsi bwari bugayebuyemwo abari bashigikiye Petero Nkurunziza n'abandi biyorebeka cane bamwereka ko bamushigikiye ariko bamurwaniza indani. Iki akaba nico cavuye ko yanyito bita muchezo wa ndani. Hari kandi abandi batari bake bamushigikiye ariko bahavuye bafatanywa n'ubusuma bwabahaye amatungo atagira urugero, bongera bafatanywa n'urwanko bari bafitiye bamwe mu Barundi, ariko abanka Bunyoni n'akagwi kiwe bagumye bamwanka kandi nawe yagumye aziko bamwanka. Izo mpande rero zagumye zibanye gutyo zankana ariko zikorana. Ndayishimiye afashe ubutegetsi rero mwaka wa 2020 inyuma y'urupfu giturumbuka rwa Perezida Nkurunziza. Ikibazo cagumye kwa kundi kandi ubutegetsi bwagumye busangiwe n'abake babankana urunuka. N'uyu munsi birabandanya naho bivugwa ko ngo Bunyoni yigijwe inyuma gato, co kimwe n'abandi bafatanijwe n'amaronko, ngo ntawuzi aho irinyinyurana rizogarukira. Murano makuru kugira ngo muze kuvyumviriza neza turaza gusubira mu myaka yaheze cyane ubwo Perezida Nkurunziza yari umukuru w'igihugu, aho hari ikete ryashizwe habona. Ikete ryasumye ko n'intwazangabo zari zifise ipete rya general, harimwo Godefroid Bizimana batazira Verema canke Vrumayi, hakazamwo Prime Niyongabo batazira Ngabo, hakazamwo Gervase Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonse Abarurema batazira Kikongo, Audace Nduwumunsi batazira Goliati, Maurice Mbonima, Isidore Ndeho kubwayo batazira Nkubade, Evariste Ndayishimiye batazira Neva, Miburo Emmanuel batazira Komater, Tasiye Nivy'inyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Etienne Ntakarutimana batazira Steve ndetse na Guillaume nabindika. Turaza kubigarukako. Muti bihagaze gute? Nivyo tugiye kugaruka ko mu buryo burambuye muri ano makuru. Akenshi iyo abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ivyo bavuga, bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake rero abanyagihugu bamenya inyinyurana riba hagati y'abategetsi na cane abo bita ibihangange muri CNDD FDD. Hamwe bose bagerageza gukoresha ingufu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Reka rero tubasangize iyi ntahe idasanzwe y'ivyo benshi ibiboneye. Hari nyuma tubitangure mu mwaka wa 2010 gusa tukaza n'ubundi gushika muri uyu mwaka turimo wa 2024 muri uku kwezi kwa Rusama gutanguye mu minsi iheze. Hari nyuma y'amatora y'umwaka wa 2010, umwaka sinibuka neza ko ari 2010 canke 2011. Perezida Nkurunziza yaheruka kurungika mu nama nkenguzamateka izina rya Gaudence Ndayizeye ngaba ari we yemezwa nk'umushikirizamanza mukuru wa Republika, Procureur General de la République. Twari tumenyereye ko Perezida Nkurunziza arungitse amazina mu nama nkenguzamateka aca yemezwa, wamengo nta kibazo kirimwo. Twari tumenyereye kandi ko abantu CNDD FDD gena kuba muri ico kibanza baba ari ibikoresho byo kwemeza amaremente nyateguwe n'iperereza. Imbere hari habayeho Jean Bosco Ndikumana na Elize Ndaye. Ntaco twari twiteze no kuri uwo mushasha yagiragenywe. Niho rero umwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu yasavye umubonano Pacifique Ninahazwe. Pacifique Ninahazwe uti twari dusanzwe twarigeze kumenyana imbere yuko agenwa muri ayo mabanga. Yarazwi ko akorana amabanga adasanzwe atumwa n'umukuru w'igihugu. Mwindodoro wiwe turagwakije ngaho kugira ngo ntamenyekane. Kuva aganywe mu mabanga ntibari bwigere basubira kuvugana. Ico gihe nibwo yamamagaye ku telefone ndetse anamusaba ko babonana.
uwo mu kumusanga yasanze Pacifique Ninahazwe aho yakorera ku biro vy'urunani Kosome kw'ibarabara ryitiriwe Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Yahashitse nk'isaha 6:30 abo bakorana bagiye mu karuhuko. Pacifique uti yaje ari wenyene ata n'umupolisi cyangwa umushoferi bazananye, kumbure ntiyashaka ko ari umenya ko twabonanye. Ngo baraganiriye bisanzwe bibukanya igihe baherukana, bimwe vy'abarundi nyene iyo bahuye. Yatevye niho yamubwira ikimugenza, uti sinzi ko wamenye umuntu umukuru w'igihugu ashaka kugena kuba umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika. Urya Gaudence Ndayizeye ni umuntu mubi cane, ni umuntu azwi mu bintu bibi, niwe yagirije President Ndayizeye ko yashatse gutembagaza ubutegetsi. Urya akagenwa ibara rizoba riguye mu gihugu. Raba muri societe civile mugira ico mukoze, mumwiyamirize kare inama nkenguzamateka itaramwemeza. Ngo mu kumubaza Pacifique Ninahazwe nawe yamubajije utubazo twinshi, nawe yaramubwiye amabi menshi y'uwo muntu. Yamubajije impamvu ari we Nkurunziza yahisemwo kandi basanzwe bazi ko ari umuntu mubi. Nta nyinshi itomo ico gihe ngo yatanze, bavanye yamwemereye ko ico kibazo aza kukivugana ko na bagenzi we barongoye ayandi mashiramwe kugira bumve ico babikorako. Ngariko ngo kwari uko mwikura. Niho rero ngumwe yumva ko aho hantu hariho ikitumvikana, ubundi uwo muntu warazwe nk'umuntu wa Nkurunziza atokubahuka kumugwanya. Izina ryiwe nawe ryahari kandi mu madosiye menshi ateye ubwoba. Pacifique Ninahazwe uti agiye nasigaye ndiyumvira impamvu Gaudence Ndayizeye yoba adashigikiwe n'umuntu wa Nkurunziza ku rugero nk'urwo rwose. Gaudence Pacifique uti Gaudence jewe sinari ndamuzi na gatoyi, nibwiye nti ibyo byose uyu muntu ariko aragwanywa n'abantu nzi mu bintu bibi, ategerezwa kuba hari ico batinya ko azobononera. Ngo nitweho turamenyereye kwa Procureur General de la République aza kutugwanya, nimba kazoca gwanya nabo bandi najeho. Gicananiye gutahura Pacifique uti cananiye gutahura ico gihe ni impamvu Nkurunziza atanze izina mu nama nkenguzamateka agaca kandi arungikira umuntu wiwe ngo amusabe kumugwanya. Uti sinigeze mvuga kuri Gaudence Ndayizeye mu maradiyo ho ngo nawe yarumvise ivyamuvuzwe ko vyasa na bimwe yari yabwiwe. Ntivyatevye rero inama nkenguzamateka yaranse kwemeza izina rya Gaudence Ndayizeye. Vyari bigoye kubitahura ingene inama nkenguzamateka yari isigaye yiganziwe na CNDD-FDD yanse kwemeza izina rirungikiwe n'umukuru w'igihugu. Mu nyuma hahavuye harungikwa izina rya Valentin Bagorikunda we aremezwa. Muti none vya Gaudence vyagenze gute ngo ntiyemezwe? Mu ntahe yari Lieutenant General Guillaume Nabindika yahaye urubuga rw'umugambwe PPD Girijambo, yarasiguye ko muri ico gihe President Nkurunziza yashaka gushiraho umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika arinda akamufatira General Shimirimana na General Guillaume Bunyoni. Nkurunziza yakinyuriye rwo kwikura ko ivyo bihangange bibiri, vya bihangange ndavyo bikinuriye rwo guhenda abantu batari bake kugira Gaudence Ndayizeye ntiyemezwe. Amakarata yo mu butegetsi akinwa kwinshi. Aho rero niho benshi batahuriye ko amuhanuza adasanzwe wa Nkurunziza yakorera General Adolphe Nshimirimana kurusha uko yakorera Nkurunziza. Iyo ntahe ikerekana kandi imigenderanire yandi Reverend Ndikuriyo n'akarwi kagirizwa amafuti y'ico gihe. Intahe ya General Nabindika iri mu Gifaransa, ariko reka dusubire tuyibahereze mu rurimi rw'ikirundi. Mu mwaka w'2009 harasotse amaraporo menshi yavuga ububisha butandukanye n'ivyaha bijanye n'ivy'ubutunzi. Ayo maraporo yagoma asonga gatoke Adolphe Nshimirimana, Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Nderakobuca nk'abari kwisonga ry'ivyo vyaha. Mu gihe yari amaze igihe kitari gito yihoza izo raporo, President Nkurunziza yarahavuye arifatira ingingo yo kubikora ko mu mpisho. Acategura kubogoza Adolphe Nshimirimana mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vy'igendereza SNL. Inyuma y'amasengesho yakoze umunsi wose niho Petero Nkurunziza rero yibira akabanga umuhanuzi wiwe mu vyo gusenga Alexis Bareke bavuge, amumenyesha umugambi wo kubogoza ico gihangange mu butegetsi. Uwo nawe Bareke bavuge yabibonyemwo nyabona akaryo ko gusubiza hamwe na Adolphe Nshimirimana batacana ubaka kubera ukuntu Bareke bavuge yagoma yivanga mu vy'amasoko ya leta. Bareke bavuge niko kwibwira akabanga Adolphe kajanye n'umugambi wa Nkurunziza.
Adolphe avyumvise ishavuriraniga kuko yabibonyemwo uguhemukirwa bikomeye, ararahira ararengwa ko uwupfa we agiye gupfa. Umushingamateka Mohamed Rukara amaze kumva ivyo Adolphe yagenda arahiga mu rugendo bajanyemwo mu gihugu ca Sudani, vyamuteye ubwoba aca yihutira kubimenyesha Petero Nkurunziza. Ni gutyo Nkurunziza yaciye ahagarika umugambi wo kubogoza Adolphe Nshimirimana. Muri wa mwaka w'ibihumbi 2010 Petero Nkurunziza yarasubiriye arategura gukura Adolphe Nshimirimana mu mayira akomeye cyane. Nibwo rero yateguye kugena Gaudence Ndayizeye mu mabanga y'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, mu gihe Gaudence yarazwi nk'umukozi w'ubutungane adatamikwa ijambo kandi adatinya gufata ingingo ibereye. Intumbero y'iryo genwa kwari ugufata mu maguru masha Adolphe Nshimirimana na Arenguiyome Bunyoni bagatabwa mu mvuto. Umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe Ansira Ntakaburimvu vyaramushimisha cyane kubona yizerwa gukorana igikorwa cibanga n'umukuru w'igihugu, ariko ayo makuru nayo ntiyatevye gushikira vya bihanganga Adolphe Nshimirimana, Arenguiyome Bunyoni na Gervais Ndirakobuca baca batangura kwihereranya intwaza ngabo zahoze zigwana muri FDD bazibwira ko igenwa rya Gaudence Ndayizeye ayo mugambo gahitse w'umushikiranganje Ansira Ntakaburimvu wo gupfunga intwaza ngabo zose zahoze muri CNDD FDD. Bose babamenyesha ko uwo mushikiranganje w'umututsikazi ivyo yari kabikora umukuru w'igihugu atabizi. Veron Ndikuriyo we yaciye arungikwa gusigurira abakenguza amateka umugambi mubi kugira abakenguza amateka baturuka muri CNDD FDD baze banke kwemeza iryo genwa rya Gaudence Ndayizeye. Inyuma yaho rero General Nshimirimana na General Bunyoni barasavye umubonano umukuru w'igihugu, nawe arawubaha abakirira ingozi. Barahejeje baramwereka ko hari kafata inzira inyerera ishobora kumushikana habi, nawe abishura ko uwo mugambi mubi w'umushikiranganje w'ubutungane atawe yarazi, aca anabemera ko agiye kuhagarika. Ariko inyuma y'uwo mubonano icuka cagomye kimeze nabi. Muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2011 Petero Nkurunziza yarateguye amasengesho ku kirimba iwe i Bujumbura, ayatumiramwo abafisi ipete vya generale bose. Vya bihangange bibiri rero Adolphe Nshimirimana na Arenguiyome Bunyoni baca barabuza bahoze muri FDD kwitaba ayo masengesho bagira ko barabumvira. Alexis Barikibavuge yari yasubiye gucudikana Adolphe Nshimirimana, yihweje ivyo bintu abona birateye ubwoba, niwe yahanura Petero Nkurunziza ko yotegura akaryo ko kwakira ivyo bihangange bibiri bakaganira. Nibwo rero haciyemo iminsi mikeya Petero Nkurunziza yahavuye abakira mu ngoro y'Igitega, bakorana inama ndende kuva isaha 2 z'ijoro gushika isaha 8 z'ijoro. Inama yarangiye bapfunditse ko atanginga ihambaye nimwe yosubira gufatwa n'ivyo bihangange bitayizi. Ivyo bihangange bitayizi nayo ari nayo mpamvu General Bunyoni yategezwe guca aganwa mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef de cabinet civil du président, kugira kurikirane ingingo zose. Ni gutyo rero General Bunyoni yagenywe muri ayo mabanga adasanzwe. Amaze kuyageramwo General Bunyoni ntiyakoze ivyo gukurikirana ingingo gusa, ahubwo niwe yaciye afata ibintu vyose mu minwe, ku buryo n'abarongoye umugambi CNDD FDD vyari bisigaye bibagora rwose gushikira umukuru w'igihugu. Igihe cyose basavye umubonano kwa Petero Nkurunziza babishura ko boja kubonana na vya bihangange bibiri. Kubera kubura uko bagira, abarongoye umugambwe bahavuye bitura abandi bajenerali bahoze bagwana muri FDD ngo babafashe guhindura ivyo bintu. Ako kamo kakiriwe neza cyane kuko abajenerali bahoze muri FDD nabo nyene ishavu ryaraniga baravye akagagazo ka vya bihangange bibiri. Turageze mu mwaka rero w'ibihumbi 2014, ivyikiringo ca gatatu ca Nkurunziza nivyo bivugwa mu gihugu cyose. Benshi mu ntwazangabo niho bamenyesha Pascal Nyabenda ko batiteguriye kugwana n'abatemera ikiringo ca gatatu, kandi ko batarota bemera ko Nkurunziza asubira kurongora igihugu ari kumwe na kakarwe kiwe. Mu ncamake bagize bati niba hobaho kwihanganira na gato ikiringo ca gatatu, Nkurunziza azobanza kwerekana ko vy'ukuri ashoboye kwihagarara ko akagira icyo ahinduye mu kungene igihugu gitwawe, na cyane cyane mu kwikura ko kakarwi Adolphe Nshimirimana na Arenguiyome Bunyoni. Pascal Nyabenda yagiye kwemera ko ibintu vyakomera uko yiyumviye amajambo nk'ayo nyene mu kanwa k'umukuru w'ibiro bikuru vy'intwara miheto General Prime Niyongabo. Bigeze ngaho yaciye yubaka guhamagara umukuru w'igihugu.
Muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2014 niho hatangura imibonano hagati bamwe mu bajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD bavugana ku bijanye n'ikiringo ca gatatu badashimika rwose ku vy'amategeko avuga, ahubwo baraba ingene bokwikura ko amabi yagekwa ku bategetsi bose ba CNDD-FDD mu gihe yagiye arakorwa n'akarwi gato cane kuri ka vya bihangange twamaze kuvuga ko hano. Kwigenekerezo ya 20 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 niho imbere y'abaserukira inzego zitandukanye z'umutekano intwazangabo 13 zifise ipete rya general zahoze muri CNDD-FDD zashira umukono kw'ikete rigenewe General Nshimirimana na General Bunyoni, igopi igahabwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Iryo kete ryavuga cane ibijanye n'inyifato n'ibikorwa bibi vyaranze kakarwi k'ibihangange bibiri kuva bakiri ku rugamba, ingaruka mbi z'ivyo bakora ku banyagihugu, rikarangiza rivuga ko icihutirwa ari ugukura mu mabanga ivyo bihangange. Iryo kete ryasomwe na General Etienne Ntakarutimana imbere ya General Adolphe Nshimirimana, mu gihe General Bunyoni we yari yavyiketse aca arondera icitwazo co kuja gusinyisha ikete ryihuta Ingozi aho umukuru w'igihugu yari. Abashize umukono kuri iryo kete ni intwazangabo z'ipete rya General zikurikira: Godefroid Bizimana batazira Verema, Prime Niyongabo batazira Ngabo, General Ndirakobuca batazira Ndakugarika, Ildefonse Abarurema batazira Kikongo, Audace Nduwumunsi batazira Goliath, Maurice Mbonimpa, Isidore Ndokubwayo batazira Nankubade, Evariste Ndayishimiye batazira Neva, Miburo Emmanuel batazira Komateri, Tase N'ivy'inyeretse, Gabriel Nizigama batazira Tibia, Etienne Hakarutimana batazira Steve ndetse na Guillaume Nabindika. Iri kete ryarahagaritse umutima bikomeye umukuru w'igihugu ku buryo yahavuye yemera ivyo yari karasabwa kwigenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 imbere yo kwitaba Imana y'abakuru b'ibihugu bivuga Murantungi, imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa francophone yabereye mu gihugu ca Senegal. Buca agenda rero yarakoranije kwigenekerezo ya 27 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 kakarwi ka Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni baca bahuriza ku bintu bibiri bihambaye umukuru w'igihugu yategerezwa gushira mu ngiro. Ica mbere kubogoza ivyo bihangange bibiri, yongeye ko n'abayobozi bishikira bajejwe igisirikare n'igipolisi mu biro vy'umukuru w'igihugu, ni ukuvuga Evariste Ndayishimiye na Guillaume Nabindika. Ica kabiri ni ukutitandukanya n'ivyo bihangange bibiri mu gihe amakosa bagirizwa bari bayasangiye n'umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe. Ingingo zarafashwe, bamwe bariruhutsa abandi zibatera akoba, abandi nabo bibaha gukekeranya. Hashindwe zibiri gusa wa murwi intwazangabo 13 nawe waciye usambuka. Wa mbere yavuye mu bandi agasubira kwigereza vya bihangange bibiri Ndakugarika kuko yatewe ubwoba ariko yishinga abantu atavyaha bagira mu gihe we yari yuzuye amakosa menshi. Izindi ntwazangabo zahavuye zemererwa amahera, abandi biti bikomeye, abandi batwarwa n'amacakubiri y'ivy'intara n'ibindi, baca barahindura batangura gushigikira ikiringo ca gatatu iruhande ya Nshimirimana na Bunyoni. Intwazangabo z'ipete rya General zimaze gushigikira ikiringo ca gatatu rero, abarongoye umugambwe CNDD-FDD bahavuye bagondozwa bafata iyo nzira nyene. Nkuko twabagejeje ko bagenzi burya ubutegetsi buraberamwo ibintu vyinshi, aho birigera naho abari mu butegetsi barondera gukoresha societe civile mu nyungu zitavuzwe, bigasaba bamwe bose kwama barikanuye. Benshi rero barategereje kuraba ivyo yamanyinyurana agenda araba hagati y'ibihangange bikomeye cane biri ku butegetsi ngene azohera. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utocekanwa nadushikiriza, usangiza abagenzi bawe kandi no makuru aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Muhuza TV Imana ibahezagire.